Haleluya. Kaze mu mwanya mwiza wo kwiga. Imana ishimwe ko yaduhaye kuba hano. Yiteze gukora byinshi ku buzima bwacu. Kimwe mu bikoresho Imana ikoresha mu kutugirira neza ni ijambo ryayo. Haleluya. Nta kindi kintu Imana ikoresha, ariko Imana yatanze ijambo ryayo kugira ngo abera batungane, abera bakomere, abera bakure, abera bidegemvye. Ijambo tugiye kuganira ko ijambo rivuga gukoranywa k'umukristo n'urupfu rwa Kristo. Haleluya. Sinzi ko vyumvikana. Gukoranywa k'umukristo n'urupfu rwa Kristo. Cyane dushaka kuvuga l'union du croyant avec la mort de Christ. Yesu ashimwe. Kwimatanya n'urupfu rwa Kristo. Yesu ashimwe. Iri ni jambo rikomeye kuko aha uko dukoraniye ngaha twese tubayeho ubuzima butandukanye. Anshaka kuvuga ingene twifata, ingene tuvuga, ingene dukora, ingene tubayeho bigenda bitandukana kuri twese. Ico kwiyumvira rero, mbega nk'abantu bakijijwe ni gute umuntu ameze uko ameze, aho umuntu ageze mu bikorwa, mu mvugo, mu ngendo, mu mibereho, mbega bihagaze kuki? Ko bigenda bitandukana, nagerageje kwiyumvira sanga bihagaze ku kuntu tugenda twifatanya n'urupfu rwa Kristo. Yesu ashimwe. Aho rero uzosanga bigenda bitandukana ku muntu n'uwundi. Nukuvuga ngo urugezo si rumwe, ko hariho bamwe babaho batarimatanya. Turaza kubona icari cyo kwimatanya n'urupfu rwa Kristo. Haleluya. Rero ku mukristo n'uwundi uzosanga ingene meze, ingene nkora, ingene mvuga, ingene ngenda ari bihwanye n'urugezo ngeze ko kwimatanya n'urupfu rwa Kristo Yesu. Reka dusome mu gitabo mu cete c'Abaroma, icete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 6. Turaza gusoma igice ca 6 c'Abaroma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Ugerageje kuraba Paulo yandika aya majambo, cyane cyane aguma avugamwo urupfu, aravugamo urupfu rwa Kristo, ariko kandi akerekana yuko nimba Kristo yarapfuye, n'umukristo yagize gute? Yapfanye nawe, yarapfuye. Ibi rero ni ivyikimazi cyane, kuko uko utahura ko Kristo yapfuye kandi wapfanye nawe, ingaruka zavyo n'ubuzima uza kubaho. Kandi hari n'ingaruka zo kudatahura urupfu rwa Kristo Yesu nuko wapfanye nawe mu buzima uza kubaho. Turaza kubona ibintu bibiri nyamukuru. Nukuvuga ngo iciyumviro ca mbere tuza kugisanga uhere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Reka dusome kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamwo dute? Canye ntimuzi yuko twese ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe? None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe
tuba mu rupfu rwiwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data wa twese aba ariko natwe tugendana ubugingo busha. Ko twakoranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe, tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe naco. Kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa, ntitwame tujakariye icaha, kuko uwapfuye aba atsindanishirijwe icaha. Amen. Uravye umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Pawulo ariko arerekana ku murongo wa mbere ubuzima butari bwo dushobora kubamwo, ariko noneho ku murongo wa kabiri agaca yerekana ubuzima dukwiriye kubamwo. Kuko ku murongo wa mbere avuga ati tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire biragahera. Twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamo dute? Hariho gutahura kutariko dushobora kugira nk'abantu bari muri Kristo Yesu, aho twiyumvira ati none ko ubuntu bwatanzwe buri garanti twabuhawe, kandi ndetse tukaba twaburonse bugwiriye na kare, ndetse twaranizeye Yesu Kristo, twararonse ubugingo budashira, turizera yuko amaherezo tuzoja mu ijuru. Mbega ntidushobora kubandanya twiberaho uko twibereye? Imana izoshishikara kuduha ubuntu bwayo kuko twarizeye Yesu Kristo. Ariko Pawulo avuga ati biragahera. Mu yandi majambo, uko gutahura siko. Twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamwo dute? Mu yandi majambo, ugutahura k'ubuntu bwinshi budutwara kwiberaho mu vyaha siko, ariko dukwiye kugira ugutahura kutubwira yuko twapfuye ku caha. Haleluya. Hari amajambo amwe yagiye aravuga, uravye ku murongo wa gatatu atangwa avuga ati canye ntimuzi yuko. Aka kajambo tugasurinye ntimuzi yuko. Aka kajambo ndakumvamo kumenya ntimuzi yuko. Ucubona Pawulo icyo ashingirako, ariko arashingira ku kumenya. Haleluya. Ntiwibwire ngo ushobora kuba mu vyaha kubera ubuntu bwatanzwe, ubuntu buhari nturamenya, ahubwo ukwiye kumenya ko Kristo yapfuye, kandi natwe abamwizera twapfuye ku caha. Yesu ashimwe. No ku murongo wa gatandatu arasubira akagarukanira ijambo ngo kandi tumenye iki. Rya jambo kumenya riragarutse. Tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhindurwe ubusa, nitwame tujakariye icaha. Yesu ashimwe. Rero ikintu ca mbere nanje nagomba guhagararako ni ijambo rivuga kumenya insiguro y'urupfu rwa Kristo ku buzima bwacu. Haleluya. Kumenya iki? Insiguro y'urupfu rwa Kristo ku buzima bwacu. Amen. Ukuri kwa Bibiliya nk'uko Pawulo abivuga, Kristo yarapfuye ku caha. Ariko mbega iyo Pawulo avuga ati natwe twarapfuye ku caha, twapfuye ku caha ryari? Nivyo Kristo
yarapfuye ku cyaha. Bibiliya iravyerekana yuko Kristo yagize gute? Yarapfuye ku cyaha. Ako ku murongo wa kabiri Pawulo avuga ati twebwe twapfuye ku cyaha twoba tukikibamo gute? Pawulo agerageza gusigura ibi bintu aciye mu kimenyetso cyo kubatizwa, mu kimenyetso cy'umubatizo. Kuko mu ishengero rya mbere umubatizo icyo wasigura mu ijambo ry'igifaransa baptême ni immersion, kwibiza. Umukristo igihe abatijwe, ingene babitahura mu ishengero rya mbere ndetse n'ukuntu dukwiye kubitahura, byavuga ati igihe bamwibije ngo haba habayeho gupfa no guhambwa kw'imibereho ya kera. Yesu ashimwe. Gupfa no guhambwa kw'imibereho ya kera cyane k'umuntu wa kera. Hama hajya bamukurayo mu kimenyetso cyo kuzuranwa na Kristo, byari bifite insiguro yo kuzukira ubuzima bushasha. Nivyo agerageza gusigura ngaha ku murongo wa 4, avuga ati none rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko tugendana ubugingo bushasha. Amen. Igihe naza kuri Yesu cyane igihe waza kuri Kristo Yesu, uje kwihana, uje kuvuka ubwa kabiri, uje kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, icyabaye nuko habayeho gutandukana n'icyaha muri wewe. Igihe uku kwihana kwahabaye by'ukuri. Kuko uyu munsi iyo tuvuze kwihana twumva kwama tugenda twatura ibyaha twakoze ku munsi. Ariko iyo umuntu yihanye, byasigura ati ndatahuye yuko ivyo narimo atari vyo, ariko kandi misemo guhindukira no kwifatanya n'umwami Yesu. Nguko kwihana. Kuko urashobora guherera mu kuraba ko ivyo urimo sivyo, ububeshi nkora, uku kuntu nariye umuryango, ubutunzi bw'umuryango nabumaze, abana ntaco ndiko ndabafasha, ugatahira kubona yuko ivyo urimo ari ubupfu. Uko siko kwihana. Benshi baherera muri romoro, kumva ubabajwe n'ivyo urimo. Ariko kwihana kuza kugaragara igihe uhindukiye, ugahindukirira umwami Yesu. Haleluya. Rero mwico gihe habaho gutandukana n'icyaha. Yesu ashimwe. Niho dushobora kuvuga ati twebwe twapfuye ku cyaha. Kuko mu muntu habaho gupfa ku cyaha igihe uyu muntu yihanye, bitari ibyo mu mubabaro, ariko agahindukira by'ukuri Kristo Yesu, yamubona akamuha ubugingo budashira. Haleluya. Nivyo no Pawulo agerageza gusigura mu Banyefeso igice cya 4. Abanyefeso igice cya 4, Pawulo hari ikintu ariko aravuga shaka yuko dutahura, uhereye ku murongo wa 21. Dore kuri 20 aravuga ati ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri.
kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo. Yesu ashimwe. Pawulo icyo yerekana ngo nimwize Kristo mutyo, ngo namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we. Haleluya. Bene data, ntibishoboka ko uyu munsi jewe mba umupapa biteze iwanje cyanye mu rugo, igihe numvise Kristo Yesu gusa. Ariko kugira ngo mbe uwo abantu biteze, ndakeneye kwigishirizwa muri Kristo. Haleluya. Ndabwira umumama ari hano, ntibishoboka kuba umumama mwiza, umugabo yiteze n'abana biteze, igihe wumvise ibya Kristo gusa ukabyizera, ntibihagije. Ukeneye kwigishiriza muri Kristo. Amen. Kuko ikibazo gihari uyu munsi, ibyo turimo bitari byo, isi iraba kubinjira mu ishengero, isi ibona kubizera, ikavuga ati ntituzi ibyo barimo nk'abantu batwara amabibiriya, bihagaze ku kutigishwa. Twaratakaje ikintu cyo kwigishirizwa muri Kristo. Kuko ugiye kuraba Pawulo icyo avuga, avuga ati mbega ntimuzi, ntimwamenye, no savez-vous pas? Rero iri jambo kumenya urupfu rwa Kristo Yesu ku buzima bwacu ntibishoboka igihe tutigishijwe. Kuko Pawulo nababwira ati mbega ntimuzi ko twapfanye na Kristo? Mbega twebwe twapfuye ku cyaha twoba tukibamo gute? Kuri Pawulo ibyo ntibikwiye, ariko agerageza no kwigisha, agasigura. Aho umuntu wese yizera amenya ati burya igihe naza kuri Kristo Yesu, igihe naza kwihana, igihe navuka ubwa kabiri, igihe nakira umwami Yesu, hariho ubuzima nari mbayemwo. Mbega ikibazo gihari ko nihanye, ko nakira umwami Yesu, mbandanya kubaho ubwo buzima. Pawulo avuga ati mwibatizwa mwahanze umuntu wa kera. Haleluya. Mwahanze umuntu wa kera, mwibatiza mwahanze imibereho ya kera, mwibatizwa mwahanze ubuzima bwa kera. Agerageza kubereka barizeye n'ivyo, ariko biciye mu kimenyetso cy'umubatizo, ariko arabereka yuko uyu munsi hari ubundi buzima bagomba kubaho. Haleluya. Butandukanye n'ubwo babaho kera, imbere y'ukwihana, imbere yo kwakira Kristo Yesu, imbere yo kuvuka ubwa kabiri. Haleluya. Rero ikibazo gihari, mbega imbere y'uko utarihana wari ubayeho gute? Nibiki byaranze ubuzima bwawe utarihana? Mbega iyo bavuze umuntu wa kera wumva iki? Haleluya. Kuri bamwe dukwiye, kumbure dushobora kuvyumva gutandukanye, ariko icyo twohurira ko twese nuko dufise umuntu wa kera. Haleluya. Uwo Pawulo avuga aha mu Banyefesi igice cya 4, ngo ntimwari bwabimenye. Haleluya. Ngo namba mwaramwumvise, ngo mukigishirizwa muri we, ngo nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri, ngo kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure umuntu wa kera abozwa no kwifuza kwiki, ukwifuza k'uruhendo. Ako kandi iyo bavuga iyo Bibiliya ivuga umuntu wa kera,
bamwe dushaka kwiyumvira ati none jewe mfise imyaka 20, none ibya kera ni ibyaha. Umuntu wa kera n'uwahe? Umuntu wa kera nico ushobora kuba waravutse ubwa kabiri mu ndwi iheze. Rero uhereye umunsi wakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, igihe uzinutswe icaha ukumva ntukwiriye kubandanya ubaho ubuzima nk'ubwo, ivy'inyuma vyose Bibiliya ivuga ngo ni vya kera. Amen. Yesu ashimwe. Ni vya ryari? Ni vya kera. Haleluya. Bene data, turafise ivya kera. Imibereho ya kera, imvugo ya kera, ivyiyumviro vya kera, ubuzima bwa kera. Haleluya. Mbe uyu munsi ku kazi iyo bakubonye barashaka kuvuga ati vy'ukuri turatahura yuko uyu muntu yahindutse. Yesu ashimwe. Hariho ivya kera bashobora kuidentifya bakabona na bishasha. Amen. Hirya y'ejo nari nicaranye n'abana ndiko ndabaganiriza. Umwe wese ndiko ndagaruka ku mafuti yiwe n'ivyo ariko arakora bitameze neza. Ako uko ndabidoma ku dutoki nkabona bafise ikibazo. Kuko nguma ndabitunga udutoki iminsi yose kandi no gukubitwa bagakubitwa. Kandi bagakubitirwa vya bindi nyene bidahinduka. Ndangije nanje ngira iciyumvira ati none bazokubitwa kugeza ryari? Ariko nibuka ko bambwiye ati papa, muri Sunday school badusabye yuko we na mama muzoza mudusomera ijambo ry'Imana. Ndababwira ati ntimugire ikibazo, ibi bintu murimwo bigiye guhinduka. Ngiye gutangura kubasomera ijambo ry'Imana, kandi uko muzoryakirana n'umutima mwiza mukihatira kurishira mu ngiro, ivyo bintu vyose mugiye kubivamo. Mbona abana bararemye. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbona abana batanguye gutwenga. Natwe rero bene data dukwiye kumenya neza ico urupfu rwa Kristo Yesu rusigura ku buzima bwacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Nimba uyu munsi tubona ibibazo bitandukanye mu ishengero, ibibazo bihagaze ko tutamenye. Amen. Nimba mu ishengero abakristo baciba kubuzi, bakibesha kubuzi, aribo bagicegwa ubwa mbere, aribo bariko baronona ivy'akazi ubwa mbere. Nimba twe nk'abapapa mu mihana ari twe turiko turonona ingo, ari twe twategerezwa kuzubaka, nimba ugwaruka mu mihana ariko ruriko ruritwara uko rutategerezwa kwitwara, uyu munsi turakeneye kugaruka, haleluya, ku nsiguro y'urupfu rwa Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Dukeneye kugaruka ku nsiguro y'urupfu rwa Kristo Yesu. Turakeneye gutahura neza. Pawulo bavuga mu Bigalatiya igice cya 2:20 ngo nabambanywe na Kristo. Nabambanywe na Kristo. Ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho hehe? Muri jewe. Haleluya. Iyo Pawulo avuga ngo nabambanywe na Kristo,
nuvuga ngo igihe Kristo yabambwa mu vyiyumviro vy'Imana wabambanywe nawe. Yesu ashimwe. Wagize gute? Wabambanywe nawe. Igihe Kristo yahambwa wahambanywe nawe, kandi igihe Kristo yazuka wazuranywe nawe. Haleluya. Mu buryo bw'impwemu nuko dukwiye gusigura urupfu rwa Kristo Yesu. Ntidukwiye kururaba nk'abarubonera kure, ariko dukwiye kwifatanya nago. Haleluya. Kuko ntibishoboka yuko muri wowe tubona ko hari ibya kera wahevye utakigenderamo, igudatahura yuko wewe wabambanywe na Kristo. Biratahuritse? Mbenga biragumye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko rero nuko ndiko ndavugana n'abantu bashoboye gutahura ibi bintu. Yesu ashimwe. Turaba bizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ko mwakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, mwibuke yuko Kristo Yesu yabambwe. Haleluya. Mbega Yesu yabambwe mu izina ryiwe. Yesu yabambwe mu izina ryawe. Kuko kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza bisigura ngo natahuye yuko wabambwe kubw'ibyaha byaje. Yesu ashimwe. Rero katabambwe mu izina ryiwe, yabambwe mu izina ryawe. Igihe yari ku musaraba n'Imana yabona ko wewe ubambanywe nawe. Yesu ashimwe. Mbega Kristo yahambwe kubwiwe? Iyo niyumvira ibintu ndanezerwa cyane. Iyo ndiko ndaraba igicapo ca Yesu ku musaraba, ingene yahambwe n'ingene yazutse, nanje nkibona mw'ivyo bice byose, ndahaguruka nkatazi, ngahimbaza. Haleluya. Kuko Kristo yahinduye ubuzima bwanje. Yesu yahambwe kubwiwe, yahambwe kubwawe. Ndetse Yesu ntiyazutse kubwiwe, ako Kristo yazutse kugira ngo ugendane ubugingo bushasha. Haleluya. Ukwe kwimatanya n'igikorwa Kristo Yesu yakoze. Amen. Tugaruke ku murongo wa 6 ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa, nitwame tujakariye icaha. Ngo tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera ngo yabambanywe nande nawe kugira ngo nitwame tugize gute? Tujakariye icaha. Niryari nshobora kugera ahantu simbe umuja w'icaha, singume njakariye icaha? Nigihe natahuye yuko jewe wa kera si jewe nkiriho. Haleluya. Ibiro ntibishoboka iyo bishize mu bwenge, ariko iyo bikuye mu vyanditswe bikaba ugutahura, bikaba ukumenya. Haleluya. Hari ubushobozi birema muri wewe. Kuko tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Inkurikizi nuko uyu munsi tukirabaja bicaha. Kumenya yuko imibereho yawe, ubuzima bwawe bwa kera bwapfuye kandi bwahambwe, ivyo bizana muri wewe ubushobozi bwo kwanka icaha no kukiresista. Haleluya. Bizana muri ubushobozi bwo kwanka icaha.
bizana muri wewe aho ugenda uzi ko utakiri munsi y'ubushobozi bw'akameremere kawe n'ivyifuzo vy'umubiri, aho ugenda unesha hejuru y'akameremere. Yesu ashimwe. Haleluya. Aho bakubwira ati wambwawe, nawe ati ntaco, tehe ingene gisa, Imana ihabwe icubahiro. Wamuhimbiriwe. Ibi nivyo bituma abantu bagwana. Haleluya. Aho kubiswa ikofe nawe ugereka kwabiri. Ntitukiri munsi y'ubushobozi bw'akameremere. Haleluya. N'ivyifuzo vyose vy'umubiri. Ariko turatahura ko si twebwe tukiriho. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Rero ikintu ca mbere nashaka yuko mucaka karongo nukumenya neza. Yesu ashimwe. Aho nukuhaba nukuhaguma, kene kwicara ukamenya neza icurupfu rwa Kristo rusigura ku buzima bwawe, kikaba mu vyo wemera, kikaba mu vyo wizera, ndetse kikaza no mu mibereho yawe. Haleluya. Ivyo bikaza mu mibereho yawe. Amen. Yesu ashimwe. Je ndibuka yuko ivya kera rimwe na rimwe birakunda gushaka kuza nkumva umenga no kwirekura, ariko iyo nibutse ko ntakiri wa wundi, bintera kuba uwondi muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero uyu munsi tube abo turi muri Kristo Yesu. Amen. Nagomba turabe igice ca kabiri arico ca nyuma. Dusome uhereye ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 13. Yemwe abapfanye na Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Si mwebwe mukiriho, ni Kristo ariho muri mwebwe. Haleluya. Mbega ivyo mukora mubikoreshwa niki? Nukwizera. Haleluya. Mubikoreshwa nukwizera. Nitukoreshwe n'akameremere k'umubiri, nitukoreshwe n'ivyifuzo vy'umubiri, nitukoreshwe n'ivyifuzo vy'abantu. Haleluya. Nitukoreshwe n'ubukene, nitukoreshwe na chômage. Haleluya. Nitukoreshwe n'ivyo tubona, ariko dukoreshwe n'ukwizera, kuko turi muri Kristo Yesu. Ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 13, ariko bisanzwe twapfanye na Kristo, twizera yuko tuzobanaho nawe. Mucakarongo kukubanaho nawe. Kuko iyo watahuye, haleluya, icurupfu rwa Kristo Yesu rusigura ku buzima bwawe, ukamenya ko igihe Kristo yabambwa, kubera atabambwe kubwiwe, yabambwe kubwawe, ukamenya ko yabikoze kubwawe, ibi ntibikuzana kumva yuko utakiri wa wundi gusa, ariko bizana no kubanaho nawe. Yesu ashimwe. Bizana kubanaho nawe. Ku murongo w'9, ngo kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, urupfu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye, niho yapfuye rimwe ku caha, ariko ariho ari uw'Imana. Abariko namwe mwimvira ko mwapfuye ku caha, ariko muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Ngo none rero icaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo yifuza. Ariko
kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu gikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Haleluya. Iki gice kirakomeye kuko tuvuye mu kumenya, iki ni ikindi gice gikomeye cya kabiri kituzana kubanaho na Kristo. Mw'iki gice Pawulo akavuga ati ubuzima rero dukwiye kubaho butandukanye na bwa bundi atangura abaza ati mbega dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Kuko umurongo w'umunani nimba twapfanye na Kristo tuzobanaho nande? Nawe. Aha rero tuza kwiyumvira ingene tubayeho. Haleluya. Ku murongo wa 11, ku murongo w'umunani avuga ati tuzobanaho nawe. Kandi asohoka avuga ku murongo wa 11 ngaba ariko mwimvira ko mwapfuye ku cyaha ariko muriho. Rya jambo kubaho, la vie, ingene tubayeho muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Ikibazo gihari ngaha ni ingene abantu turi muri Kristo Yesu dushobora kubandanya tuganjwe n'umuntu wa kera, aho imibereho ya kera ishishikara kuba imbere, ishishikara kugaragarira abatubona, kandi turi muri Kristo Yesu. Aho ibyifuzo vya kamere, ibyifuzo by'umubiri ari byo bishishikara kuba ku ngoma. Daba Pawulo icavuga ati ku murongo wa 12 ngo none icyaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ibyo yifuza. Umugwanizi nabwo yaduhebye, ariko naho mu rupfu rwa Kristo Yesu icyaha kitakiri ku ngoma, umugwanizi we agerageza kubandanya ari ku ngoma mu kuzana ibyifuzo by'umubiri. Haleluya. Aho kwa gukebana kugomba gufata ikibanza, aho kwa kuraba abantu ko twishakiye bishishikara gufata ikibanza, ujya ni mugufi, abantu bagufi gamana. None umuntu mugufi akugize iki? Ajya mu tipe twariganye bafise amahera menshi, urazi inzu amaze kubaka ugasanga karavinga. Jana we yambara impuzu nshasha ku munsi, none yibaza ko abandi batambara. Kuwa Mungu minsi yose azana impuzu nshasha, none agomba kwerekana iki? Oya, tugomba gusigisha ari inyuma. Haleluya. Aho mwishenga usanga hari urwanko rw'ubusa, mu miryango hari urwanko rw'ubusa. Uyu munsi imiryango tuvamwo, icyo nasanze twagiriza nuko twayitaye. Twaje kwibera mu ishengero, twibera muri bene data, ariko abo tuvukana basigaye ari inakebwa n'abapagani, babaye abansi bacu kandi tuvukana. Burya kukijijwe mwene wanyu akaba atakijijwe ntibyategezwa kuzana amacakubiri n'urwango. Oya. Abandi turiko turaca imanza z'amadini, ugasanga urakijijwe, papa kuvyara mama kuvyara bari muri katolika, ugasanga wicaye hagati yabo uriko uravuga nabi katolika. Aho uriko urataka papa wawe.
none wumva hakurikira iki uri kuramwataka kandi nawe haheze nk'indwi zibiri uyivuyemo. Oya si ivyo beneta. Indwi zibiri gusa niho wakuriye, wakuze bagutwara bigenda neza, ako gusa kubera Imana ikugendeye utanguye gutuka abantu, utanguye kuvuga ibitari ivyo. Warangije ukaza kurondera pastor ati bampagurukiye. None baguhagurukiye canke niwe wabahagurukiye? Yesu ashimwe. Iyo twamenye neza yuko twapfanye na Kristo, ibi bifise ububasha bwo kutuzana kwanga icaha. Haleluya. Aho tutakiri sous contrôle, aho tutakiri munsi y'ububasha bw'imibereho ya kera. Uwizera ntaze yirengagiza imibereho ya kera. Tegeza guca karongo. Kavuga ati jewe burya ndafise ivya kera. Ikibazo ni gihe turi muri Kristo Yesu tutimvira ko ari ivya kera. Ivya kera uvyemera utavyemera birahari. Ariko rero utaravye neza bizokwama bigukwegera. Bizogukwegera. Ico baye ciza iyo utarinjiye mu vyitwa kari bishasha byo muri Kristo Yesu. Ico baye ciza nuko utobaye uri muri bishasha. Akuri muri bishasha ukeneye kuguma mu vya kera. Ivya kera birakwica tu. Hallelujah. Rero tugomba kubandanya tuganzwa n'ivya kera. Kumure mu vya kera umuntu warezwe nabi. Papa wawe yarasamahera mugo ntaco yagufashije. Tonto ari mu bashizwe hejuru, umugabo yakubwira ati nzobikora imyaka 3 iragiye. Urwango rwaduze, ishari ryaduze. Ivyo ni vya kera. Hallelujah. Kumbure wabayeho urara kwikarato. Ntimunumva ko ikarato ari matera. Umuntu avuga ati reka iyo karato shayo ni matera yo mu muji. Imibereho ya kera nikwiye kugaruka muri bishasha. Kuko umuntu yavutse ubwa kabiri ikimunezera no kwifatanya n'Imana. Hallelujah. No kwifatanya nande? No kwifatanya n'Imana. No kuba mu bumwe n'abera. Ikimunezera no gukora ubugombe bw'Imana. Kuko Paulo avuga aha ku murongo w'10 guko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku caha, Kristo ariho ari uw'Imana. Kristo yapfuye rimwe ku caha. Narondera umurongo w'9 kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagifa, urupfu rutakimuganza. Abantu turi muri Kristo Yesu nitubayeho dufise ubwoba bw'urupfu. Hari ibyo tutacitwararika. Akikitunezera no kwifatanya n'Imana. Hallelujah. No gukora ivy'Imana igize gute? Ivy'Imana igomba no gukora ubugombe bwayo. Amen. Duhereze ku murongo wa 13 ngo kandi nimugahe icaha imibiri yanyu ngikoreshwe no kugabitanya. Ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Ngiki gikorwa cacu bene data. Ngo nimugahe icaha imibiri yanyu ngikoreshwe no kugabitanya. Iki gikorwa mwumva ari cande? Ngo ntimugahe icaha imibiri yanyu ngikoreshwe no kugabitanya. Ninde adakwiye guha icaha umubiri wiwe ngo ukoreshwe no kugabitanya? Ni jewe nawe. Hallelujah. Si uwundi azoza ari ukuntu bama batwinginga bakatwinginga umwaka ugahera bakatwinginga ugasanga umuntu yibereye mu buntu buri mu ivyaha
bama batwinginga ibyo biragashira. Pawulo avuga ati nimugahe. Haleluya. Wewe ubwawe ni responsibility, ni igikorwa cyawe cyuko utahura yuko umubiri wawe ni inkoro ya mpwemu yera. Singomba kuha ibyo ari byo byose. Yesu ashimwe. Singomba kuha ibyo ari byo byose, ako ngomba kwishikana. Ninde yishikana? Ni jewe nishikana. Nishikanira Imana, nishikana Imana mu bugombe bwayo. Haleluya. Aho igihe banyambitse ibara Imana imbwira ati ntacyo bitwaye, nishikanira Imana. Yesu ashimwe. Aho bakugerageza bakakugerageresha amahera, bakakugerageresha ibyaha, nawe ukishikanira Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Aho indwara ziza, nawe ukagira gute? Ukishikanira Imana. Aho ibihe bihinduka, nawe ukishikanira Imana nk'umuzuke yavuye mu bapfuye kugira ngo umubiri wawe ukoreshwe ibyo kugororoka. Haleluya. Ngaha aho biherera bene data, wishikane. Ngomba kwishikana. Ikubite ku birenge vy'Imana, vuga ati Mana, ndagomba umishurire ijambo ryawe. Ndagomba unyigishe kugutazira Mana. Ndagomba unyigishe kuguhimbaza. Ndagomba unyigishe kugendana n'abera n'abaguhesha icubahiro. Ndagomba unyigishe kwambara uko bibereye Mana. Ndagomba unyigishe kuvugana ubwenge. Ndagomba unyigishe ingene nobaho nk'umupapa kijijwe. Ndagomba unyigishe ingene nobaho nk'umumama kubaha. Ndagomba unyigishe Mana, ndakwishikaniye. Haleluya. Ndabasabe tuvyaguruke bene data. Tugomba kwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. Mbega Yesu yarapfuye bihereraho, uri muri we mugabo ugomba kwibera uko wishakiye. Aho nturatahura. Ugomba gutahura yuko yapfuye ku bwawe, ko yapfuye ku bwawe, wapfanye nawe, ntugomba kubaho uko wishakiye. Haleluya. Ivyo rero bica bituzana mu kwiyumvira rengene tubaho ubuzima bwacu. Mbega turiho duha imibiri yacu ibiki? Turiko twiha ibiki? Twishikanira Imana. Haleluya. N'abazuke bavuye mu bapfuye, kugira ngo dukoreshwe ibishimwa. Pawulo bavuga mu ba Filipi kandi igice 8 ngo ibishimwa, ibigororotse. Haleluya. Ivy'igikundiro. Haleluya. Ivyera, ibitunganye. Ireta yuko isi n'abatubona bava muri confusion, ariko bakavuga ati aba bantu barakurikiye Imana vy'ukuri. Ntibadefiye Imana twakurikiye. Imana siyo kuba defiye, niyo guheshwa icubahiro na bose. Nagomba uduze ibiganza vyawe, uvuga ati Mana, ndakwishikaniye kino gitondo. Ndaguhaye vyose. Nibinkora ndabizanye imbere zawe uyu munsi. Ndase kwicaha kiba kungoma ku buzima bwanje. Ndase kwibinyoma biba kungoma ku buzima bwanje. Ndase kwizira z'ivyaha ziba kungoma ku buzima bwanje. Ndase kabantwara mu buhumbu baba kungoma ku buzima bwanje. Ndase kwishari, ugwanywa, amacakubiri biba kungoma ku buzima bwanje. Ndase kubandanya ngendera, haleluya, munsi y'ubuzima bwa kera, ubuzima bwo kwisuzugura, kutiyemera, ubuzima butarimo amahoro n'umunezero, ubuzima buri mu rwango no kutaharira. Ndase kwicaha kiba kungoma ku buzima bwanje. Duze ibiganza vyawe wisengere. Kumbure urabona aho ukwiye gutera intambwe. Ndakweretse umuntu wese ari hano Mana, umugirire neza. Ubuntu ntibuvuga kuba mu vyaha, ubuntu ntibuvuga kuba ivyo umuntu yishakiye. Ako ndakwereka umuntu wese ari hano Mana, atahure yuko yapfuye ku caha,
yapfanye na Kristo, ahambanwa nawe, azukana nawe. Mana udushoboze gutahura yuko duhamagarirwa kubaho ubuzima bushasha. Turi muri wewe tugutazira, tuguhimbaza, dukora ibishimwa, dukora ibiguhesha icubahiro. Isengere naho utovuga amajambo menshi, uvuga ati Mana ndakwishikaniye, ndakwishikaniye. Kumbura ugize iminsi wumva ata munezero ufise, kumbura ugize iminsi wumva intege nke ari nyinshi mu buzima bwawe. Bibiliya yavuze ngo mwishikanire Imana nk'abazuke. Kumbure ubayeho hari uruvange rw'ivyo mu vya kera, kandi bategerezwa gutahura yuko hariho bishasha Imana ikuvuga ko uhamagarirwa kugenderamo. Mana ndakweretse umuntu wese ari ngaha, ndasenga Mana kugira ngo iminyororo icike mw'izina rya Yesu. Ndasenga Mana nsangangura ukutamenya, mw'izina rya Yesu. Ndasengera kumenya, haleluya, ko wapfuye, dupfanwa nawe, duhambanwa nawe, tuzukanwa nawe. Mana ndasengera kumenya no guhishurirwa ko hari ibya kera kandi hari bishasha, duhamagarirwa kugendera muri bishasha, muri bishasha, muri bishasha. Reka dukobere Imana amashyi menshi cyane.